urinde ushaka iki jewe Murimyi wahurira ibigori ngiyi imashini ije ku bwanyu. Iyi mashini kizogukorera nuko itonora intete ikazishira ukwazo ibitiritiri gaterera hariya kandi mu kanya gato. Ikirenze kuri ibyo nuko ari imashini izimbuse mu kuyigura kuko n'amafaranga miliyoni nukwira mu kuyigura. Uyikeneye twakure kuri 61 32 ubusa 8 ubusa 6 cyangi twandikire kuri nimero ya WhatsApp naho nyine udusangaho. Ahandi ushobora kudusanga byoroshe ni kuri wezi3 akaburungu nitunda akaburungu kome. Murimyi hamwe n'iyi mashini ikorera akazi kawe mu mwanya muto cyane. Mviriza keneye kuba mbwiza ukuri urikubanya hari uvuye haba bandi vuga hariya uvuye ubunyene haba bandi nibande baba hariya vuga ndakwica gato ndakubwira rero ukivuga abandi yabo bayitwa estime uze idari aba estime hari umuntu wese ego urikubambesha oya aba estime no abandi estime isi ego hano ndabona ntibigiye koroha kuba sigaye bantera naho nimukiye bisaba yuko nipanga mana ndakwiragije mu biganza vyawe umpa abamarayika bazongwanirira n'abazongwanako kuko je nyine navyo ntushobora reka ndabiherezo ryavyo Umutipe umugabo wanje yazanye kumbona ari kibogare ndabona ari cyana cyiza arakwije ibisabwa n'amategeko aruzuye ndabona akazazo gashobora nzokora ibishoboka byose ndabiko nshobora kumuronka asha aha nije nawe ibyo ugira byose turi kumwe
ntazompungira. Oui. Reka bya bintu bitangura nabi. Ibi. Ibyo nyine ndiko ndabona mega nta kintu ndiko ndabona kandi. Yo. Reka kwikora mu bwenge. Aho rero intoki waruzi mazi uri kurazica. Ubundi akubwira ikintu kibi. Hakijya mbwa ninjye ndayikira. Hajya kugira umuntu ujya muhungu wese abuce kuri jewe kuko ninjewe se wiwe ninjewe grand frère wiwe ninjewe kila kintu uzabwiye. Ibyo byo kwingata ngati intoki uzohava amaraso ngaho ugapfa ugawera udaciye kuri jewe basubiza mu ronka hajya. Ndio anamukoza. Uranyina ari boga ari nyina kubita so jararo ni yakubise kakaboro ngaho. Aho renda kugitse kuri babuca. Utarinze kuca kuri jewe. Nuwisaze wigira shoto tuntu ngo ayo gahava go kunda. Kwanza ahubwo ndiko nibere ni mukunda nkabora. Hajya cagiye ko tujya mu rugajya. Je naramuretse tu. Bijya bintu yakoze hajya nije namwigishize zijya kanate zose ko yamukubite zijya ngumi ijya jije mu kubitse hajya byose niramweretse. Hajya nabuze sinderekane nguvu zanje aho ziri kugira nuhave unkunda njewe bikabyara ibindi bintu kavuga ati we pamba kubiko kundana n'umugore w'abandi sore pas possible ngavuga ati hajya nije namuriye ikintu munavye ati genda kubita ijyambwa. Hajya iyo nerekane nguvu zigwanye ngiye ngakubita umuntu wari kuvuga ati pamba burya bwa bundi si pamba ujya nijeti. Hajya nga nuhora nkunda kwamba usoboye ikatari nduruzi kuje umutwe wawe ariko shoboye we urabona umunsi namwe gishatu kabona abdomen Jeffis ama 6 pack nje mbafise aha harimo abdomen wewe ngaha ngore umara kubira kintu kimwe chakubihagararaho kana nijambwa nakuno kunda no mwembwa niki kwega bukuntu nyene cyo byo kuravuga bisa ni head na jewe sindakubona ivyo urimo ngaho nari mubiki wabonye iki wabonye iki mvana ujira kubyeto kuri tutu bihari biwaye ntuzi ko nje ndumwata sindumufyonzi ibihira kwa hiyo wera bayitu tukwakwano ukwakwana nani hadi urisonera wewe isonera ivyo urabwira jewe kundira jewe kwaza jino muboga kwaza uja numubone kurya burya muboga hari bwose afise nejya kuboko n'ibyo bitatuwaje ninjye narisha amahera kumubishiritsa kubije fushije ndangubishira kushoko njewe we nkawe utotugufa we no kundiki ngaho utukufa metre gati aho no kundiki metre gati ari kurandeba kwanza banzu ndebe kwasa cyo ramura neza kwanza urabona tutudaye bifiti hajya umuntu n'agasamani yake yapfuye umugabo nikwije umugabo kwije amategeko mu gihugu cyo yakwije none byageze gute uraca kundi jambo umviriza rero reka kuntera rwa murashaka kumva imbere bashaka kumva imbere aho rero kurasama wasanike byo by'inyongo adana naguko ko muri isata mu mutwe bijya byose agira nje narabigitse hajya byitwa karabaye twebwe Mariage uja mabuca yagura namukanze hora kantu gatera amanyamo gwamo niko rukuzuye shakuza nkunda tu cyo yige uzogufyondi biherewe rindi muragenda aho risorera we cyondi bihere rindi yaje je n'umugabo wagasuguruje akantu nyimba karerewe nyimba bagakuyehe
webuga we Dany famba nibi aho rero warabonye nakandi kazuzi nakandi kazi woshobora atari kugura amasiporo gusa kwigirisha ibintu by'uburofarofa aho warabonye uyu mawuja ho ngaha ankata amaboko akuraba nk'ugukunda ucubona reka mfatira aho nyene ebane reka mfatira aho nyene nzinduka muri siporo ryari kuva ryari gukora ibintu by'amasiporo ariko kuva ujya mu mama wonga mu rupango akweretse yuko afise akantu kuri wewe ebana aho nyene nta bintu uzindukiramwo mu gitondo siporo saa sita siporo ku mugoroba siporo ufise amayeri Fabrice irimo dite ntuze ntahura wabikuye hehe wowe ibyo nabyo nabura ushaka bikora mu bwenge Dany ivyo vyabaye ryari jive ntavyo nzi we Dany reka kugira umusazi wowe urazina kugira iki famba banza unyumvirize kwanza urazi ko turi mu bibazo byinshi urazi ko dufise ingorane twama twatewe ngaha kugira siporo ni bimwe mu binyorohereza sawa igihe twogira ikibazo kwigwanako sawa ibyo bindi uri kuravuga rero je ntavyo nzi sinzi niyo ibyo kugirisha amasiporo kugira bagukunde ntavyo nzi wene uzi ico akare napanze nawe wogira gute terura ivyuma wiruke ugere hehe ujya mukobwa ngewe nzomuke patu nago wontwara umukobwa murya kigere sinamusanga ko ngatangata akura agere koko nitegereza ndaraba ndavuga ati Dany ngaha naravye neza harancamwo ndavuga ati nshaka ndaba akarere ubwo burofarofora wigirisha tuzagiye guhiga uri kurambwira ni umugore wa Chris cyangwa n'undi muntu Dany njevye cyo kwikuramo ubwenge je sindabikunda aho nje nukura nta rujyo ndiko navuga ubu nyene umugore wa Chris unyine ubwo busiporo zo wigirisha aho urahagarara kakuraba kitwengesha kagira iki je ngavuga umunsi umwe naramubwiye ndabugira live nasinamuyeshikiye ntukaza ngaho wigirisha siporo muzoshwana n'ujya mugabo we famba intumbero siyo intumbero ni iki intumbero no kubaho twirinze atakibazo dufise uduteye tukamina kwivuna birakwiye ko nawe ho gutangura kuza turafashanya siporo nakwereka tumwe muko ushobora gukoresha mu kwigwanako ugwa ibisuko mu mutwe aha nanje ngo nichere ngandi ko ndagira uko byo kugira uko uwo mwenda office ivyo bigira ibirofa n'ibijuju nta mwenda utakaze ngo gukora amasiporo nkaye ngoza kimwejo ujya mu demo ni mwiza ndakira aho nuko kwimana ahubwo ndaraba ujya mu baragukunda kandi urukunda gukunda si urukundo rwo kubesha kuko ari gihe uraho umuntu ngina kurabwa cy'umunyu wafise urukundo nyabaki kuri wewe naramwitegere nuko naramuravye ikintu cy'umunota mure ndamujyanye imanda mugira ko we wapi ameze urukundo ndabwira ikintu kimwe naramukunze Yvette kandi urukundo namukunze rurakwiye asamye igikurikira ngaho nta kibanza cy'urukundo gundi muntu ufise muri jewe ahubwo ntabyo uri kijuju ivyo bindi Imana nizi kazoza kacu niherezo cyane uri kijuju nje ujya mukobwa utamutaye mugenzo muresha aragukunda aragutelefona Dany sawa mugoro ni sawa umeze neza ego ndashima amafamba ubwo turagira siporo ngoma ndakubaze kwanza hagarika ivyo urimo ubanze mwishura okay siporo Ashaka guhagarika Saka usobanura ungire neza aya majambo uri kuravugira ngaha ije nagutumye cyangwa hari umuntu wo muri rupango yagutumye amajambo nyine ivyo uri kurabwira Dany ngaha urashaka kumbwira gutumye njewe uyu Dany njewe Dany naricura kuvyenje mabuje reka kunywa je ngorane je ariko nje nakuvye gamabuje ati mabuje Dany okay cheka mukuru ambeshye nje nakimwe ari bintu turakana je nakuvye anje si umuntu amvugisha avuga urofu madame hariho abantu mu buzima ubanye nabo ugerageza kumenya ngo nabantu nyabaki bateye gute kugira ngo bikorohere kubana nabo famba bisaba ko uzomumenyera umuntu akunda kuvuga umuntu yivugira ibimujemo byose ariko nta mutima mubi afise so nizere ko ibyo wawumvise ntacyo bitwaye uko biri kose yumvise iki kintu navuze ngaha muze bareka kumbeshyira sawa byaheze ntacyo reka tubyihore ntacyo bitwaye Dany naenda gukina gato tubana waramukeneye reka bya bintu bigiye guhana waramukeneye avana ni byiza ikibazo nyabagisho ntacyo tufise jewe wewe uvuze ko waramukeneye Dany ucufatira ko nyine
waramukeneye nguyu ngaha Dany Jendaje ndabaretse nababwiye eba umucyo gushobora famba famba tugende mwihorera nguye Dany munje untare mu yo Dany aramukuye ko ujya muntu twagwanye n'indi uwo bahuriye n'ubuzima bw'iwanje mbega Famba bafaniki ko mbona Famba ari muri rujya rugo ko nzi ko Famba bamwirukanye imbere yo kuba ibintu byose tuko turakora cyangwa iyo bari ababodyguard ba Shiva rero ngitse ajya bangirire nabi ariko byanka byakunda nigeze kugira amatohoza ujya mu ndamumenye nakari nacu nanze Dany naramuhemukiye Dany hari ikintu ngomba kukubaza cyo kuvushika muri uru rugo hari ibintu byinshi mbona byahindutse abantu baguma baza kudutera mugwana waratuje gusohoka mu rugo nitugisohoka marake nta mahoro dufise eske hari kibazo wowe ufite gituma nato tubura amahoro urashobora kumpa umuco kuko ibintu sindabitaho bimeze gute ikintu numva nyamukuru noherako kubasaba imbabazi kwanza kuba ndi umwe mu batumye muri kino gihe mudafise umutekano mwahorana bisigura ko ni nkwezi y'amarongo canke ndi umuntu ngira ntari nk'ikuba mu buzima bwanyu ariko nta kintu Imana ikorera ubusa so jewe igihe haba akaduruvayo ngaha tukagwana n'umuntu aduteye tutamuzi narabiciye ku mayange narababwiye gatoya muravyibuka jewe aho mbona ndafise umuryango navutsemo kandi wari umuryango wisoneye twari twifise ntacyo twari tubuze ariko harabaye ibibazo mu miryango sishimye cyane kubisigura kuko ni birebire gusa hageze aho jewe banyaga ibintu byose by'umuryango harimo parcelle n'ibindi n'imodoka sinzi umuntu yabinyaze uwo ari we sinzi ngo ninde sinzi n'impamvu niyo mpamvu ubona ibi byose biri kubera kuko abandondera banashaka bo bibaza ko napfuye ahubwo nanjye ndiko ndibaza ninde ariko arandondera mu gihe abanyishe bazi ko napfuye nico kibazo nagiwe niyumvira ku mwanya ariko ndizeye neza ko bifise isano n'ibijanye n'ivyo abantu banyishe n'ivyo abantu banyivye bakanyaga ibintu by'umuryango so niyo mpamvu ubona ngahata umutekano dufise hama umugabo wawe Chris musanze niyo yadukurikiranye kuva tukira abana niyo yari umuganga w'umuryango wacu yatuvura kuva tukira abana akavura mama akavura papa niyo mpamvu duhuriye mu ibarabara akabona ukuntu nsa meze nabi atashimye kunyirengagiza akanzana ngaha so muri make no kubintu byifashe ariko mbabarire na jewe sinifuza kubabuza umutekano ariko nivyo abangonga nkabona biriko birexagera nzofata umwanzuro wo kuva ngaha ndakundi ko nzoba kugira simba nenda babuza umutekano no wiyumva amahoro gahani muhira so nta kibazo biduteye kwari kubaza gusa nashaka kumenya ibi byose biriko biraba mugabo nta birebire nta soni niba ko uri mu rugo ahanini ni byiza gusa Chris niwe yamfashije gushika ngaha nta kibazo n'ubundi azakomeza gufasha tuzakomeza tugufasha sibyo kandi azi ko ari umugabo wawe
none ibyo by'ubugabo nabyo biriko birafata agufashije nanjye nkagufasha hari ikibazo gihari ni byiza ariko birakwiye ko umuntu agukoreye neza ugerageza kumwitura neza naho bidakunda uri umuntu ukuze nubwo ndi mu bibazo na jewe ndakuze ariko bizohera ntugire ikibazo n'ibintu bitoya sibyo kandi ukomeze kwihangana bidayisha Mariage. Mariage. cyama ni sawa Ni sawa? uzi neza Ko je nakomeye. Nawe umeze neza? nanjye ni sawa mbe fambarire Ijambuka je sinzi yo cagiye guhurahura. Ntukizi gari kimaumawu. Kigwi kimayibobo niyo mpamvu cagiye guhurahura nkaya masaha ntagihari. Mawe hari ibintu byabutse hariya aye. Imbaro umunyu. Imbaro ubufu. Gusa hari ikintu cyabuze hariya mu gikoni. Imbaro ubufu. Imbaro umunyu. Canke n'icyabuze yanje. Bira n'umuceri. none ico kintu kibuze wabonye ko uyu ni umwanya mwiza wo kuza kubikimbwira Unyene umwanya unyene niwo sawa. None ko biyondeka uwundi mwanya bigacabisha ntaje bigacabiburamwo twaje dushwana. Rero uwo mwanya unyene uyu. Uwo mwanya uyu. Sinari gupima ngo ndanza ko segonda. Yoma. Ngira. Nindabanga. 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 Nindabanga muri ino nzu. uwo mwana urondera iki Urinde. rekura uwo mwana ibintu bikurikira mu nyuma Banza wivuga izina. we nturi umugabo muzima ntuyeme rekura umwana hamupamira na jewe injira mu pangu Urinde. kwari gukurikira ubuzima bwanje wowe kwari kunkurikirana mu buzima bwanje duhuriye uri iki kuri jewe ndagufitiye ideni Ndashaka kukumenya. Wewe urinde. ushobora kumenya uwo ndiwe ntujya urondera niwe ndiwe jewe
No, no. Esti. Esti. Dany. Inyuma yo kuntwara amatunga yanje yose birangira ukeneye no kunyica. Wari ukeneye kunyica burundu. Waranyaze itunga uba mu rupangu rw'iwacu. Ubu waruje kumarira. No, Dany. Waruje kumarira je. Dany. No, Dany. Dany.